aha nubu uracemera ko ari we muririmbyi wa mbere hano muri Adelaide hari uwakorako nta wakorako bose warabarangije abo bandi bose mu Gifaransa bavuga ati c'est fini none ko bagusumbya amavyuzi ko bagusumbya amavyuzi bagura abo ba Jerry Brown kusanga bafite amavyuzi ibihumbi ijana n'amavyuzi bagura bayagura naje ngomba kuyagura n'akaravye woza ubona ejo ari 50 ingahe ugatangara n'amavyuzi bagura wewe bahe imyaka mikeya uzorasanga amavyuzi ayo ibihumbi ijana uko uravuga yaragabanutse hasi garanti yaramaze kudropinga down rero abantu mukunda kongereranya nabone ngo nabasane bahagaze no ngaho udashobora no kumenya yuko ari nabasane oya nka Jerry Brown kabisa ubushize si Jerry Brown wenyene na Power Augustin Power waravuze kabisa ko no Augustin Power wamaze kumurengana no Augustin Power mushira imbere ngo numusani wa mbere ndamubabwire none ujya ahagaze imbere ubona asa n'umuririmbyi asa n'umusani ubona ujya ahagaze nko ngaho ahagaze nko ngaho we ntubona ko ucuma Bibiliya ati vuga ijambo ry'Imana hajya asa n'umupastor oya mugaye umupastor avuga ubutumwa nawe Power avuga ubutumwa mu kuririmba nijo niko nakubwira rero ujya nabo musane w'indirimbo z'Imana mugabo umuziki nyene nkuko kujya bakunda kubita ngo no wisi kandi tukiri kwisi ariko nka Power indirimbo yaririmbye jewe ndi umurundi umushikiranganje hano yaraje arayitamba turi muri sare umuziki naje narayitamba uri kura yanka gusindirimbe oya naje narayitambye mugabo sinase kwa n'indirimbo mugabo ntasa n'umusane ejo twahuriye kuri engagement ya Kwizera Claudine umuririmbyi mugenzi wanyu ariko nyine ari indirimbo za gospel yari engagement nziza cyane abantu bari baje ari benshi yagize engagement n'umusore yitwa Samuel wo mu Nigeria urukundo ntirutora naho yoba ari umuntu ari kimuga urukundo rwavuze ati ni hajya nyene ku kimuga ni hajya nyene naho urapinga uryamye ntubise ujya muhungu ukuntu bamuvugiye ati naryama byarasinya ati atamubonye ntaryama nuko nyene mugabo kandi Claudine ujya mukobwa wacu mushikacu yaratugiriye neza hareka twagurira akarere Yego nshuti namwe bakunzi mukunda ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV turagarutse muri 2026 dutanguranye n'uyu mupapa akomeye cyane ahagaze imbere yacu yicaye imbere yacu nako ntahagaze egome turi hehe turi kuri Adorable Home Care Community Center ahantu murahazi aba bantu n'abafatanyabikorwa bacu batugiriye neza baduhaye aho dukorera baratwitaho rero namwe mubiture ico bakora sikindi barafasha nimba ufise umuntu agendana ubumuga baragufasha kumukwirikirana kukuzuruza inkaratasi kugira ngo aronke ubufasha buvuye muri leta kandi bakongera bakamufata neza bagakurikirana byose bari NDIS approved mu gihugu cyose barakora uwo murimo wo kwitaho abagendana ubumuga ariko kandi hariho igisare kinini cyane hano twicaye hano muri iyi nyubakwa hariyo sare nini cyane abantu mukeneye kuyikota kugira ngo muhakorere iminsi mikuru itandukanye
nimba waje kwinjira inzu y'umwana, nimba ufise engagement, ubukwe, birthday party, abakeneye kuza gukoraho za performance, abakeneye kuhakota kugira ngo bahasengere, n'ahantu heza cyane iyo hasengeye Imana irakumva. Ariko simvuga amajambo menshi, uyu muntu ari imbere yacu haciye umwaka n'igice yaraduhevye. Mwiriwe mushinga ntahe. Mwiriwe hi. Uraho. Nda kabisa. None gabasha ndakwakire gute ko ndiko ndabura aho mpera, ko ndiko ndabura ngene mvuga isuti yawe ebana yanyishe. Ariko isuti ikoze mu gitenge. Reka ndayigorore no muri kamera iboneke. Gitenge ni canyina w'abana. Sinzi ko mu nzu wasizeyo ijipo yayo canke sinzi ko ari koti gusa, ariko uraberewe cyane Mr. Fiki. Hala. Rafiki fiki. Harabeki baby. Nirini Afrika tutakuja kuungana, nirini Afrika tutakuja kuungana. Hala. Uyu umusani akomeye cyane hano muri uno muji wa Adelaide muri community y'abarundi. Benshi muramuzi, ahora ashika hano akatuganiriza, akaduteramisha, ahora akora ibiteramo. Nta giteramo na kimwe kibera ngaha kuri Adorable Home Care Community Center Fiki ataba arimwo. Hari n'ikindi twiteze iyi minsi ya vuba cyane, itariki 20 na zinga. Itariki 21 ku munsi wa gatandatu isaha zitatu ku wa gatandatu ukwezi kwa kabiri nyene zuku kwezi kwa kabiri. Indwi nyene turimwo. Oya, indwi dutangura munsi. Iyi dutangura munsi ni kwa Mungu, ariko indwi tuzoyitangura ejo, kiganiro kizoshika ngira ngo ejo kuwa mbere canke kuwa kabiri. Hanyuma abantu bace bumva yuko hari igiteramo imisore yacu iriko itegura. Ico twaza kukivugana mu kanya. Fiki umaze iminsi hehe mbwa? Ko twakubuza. Oya ndaha nkuko twariko turabiganira nyuma ya kamera. Ubu ntuzi ko ndubatse muri iyi minsi. Byo kwiyeheza hovyo nk'isuguru byarahagaze. Haryo umuntu iyo yubacega bica bigorana n'abagenza aca baheba. So kubaheba mugabo hari izindi shingano zo muhiro cyo gutegeza gukora. Zigatuma n'abantu rero utabukibitaho inshuti abagenzi. Oya. Ntubibuke umwanya uraza uvuye ku kazi ufise abana cubanza kuraba abana kugira ngo uwundi nawe aje ku kazi. Uraza byo mu mahanga ko umwe yinjira uwundi asohoka. None uwo mwanya wo gushira utangwa kuza kurondera abagenzi ukurahe. Mugabo umunsi wo kuraba abagenzi nama nawo babikiye. Nico gituma ku itariki 21 abagenzi nyene utegeza kuzohurira ngaha kuri Adorable Home Care Community Center kugira ngo twiginane. Ivyo bihe byose tuba tutari kumwe, urumva dukubarondera umunsi marumo. Umunsi nyezina tugahurira rimwe bose cyarimo kugira ngo abantu mubateramishe. Yego. Turaza kubiganira nta kibazo, nico canzanye, nico canzinduye. Umumeneja wanyu Dunia yarambariye ati kabisa uganirize bajya abantu kugira ngo tubwire abantu ko tugomba twongere tuhatwike. Twaheruka na kera udusoreye indirimbo ivuga ngo kwirigara. Twaheruka na kera mugabo Jesse nzi gituma kwirigara mwebwe mufise amakamera mutegeza kuza muraduhamagara basi mudukoresha ka interview kugira ngo dutangaze ibikorwa byanyu namwe mudutangaze mutwerekane natwe kuri televiziyo abantu batubone abataratumenya batumenye. Mugabo namwebwe nkuko mwayibuza ati namwe muri inyegeza ariko hagiye tubahamagara tukababura. Oya kubiteramo mutegeza kuza kubera tuba turi ngaha kare mutegeza kuza kubiteramo hari gihe mukaza kare kugira ngo mudu profite ko ako kanya mutoza amahera mugabo ugasanga natwe nta mahera dufise. Come on. None dutojeje amahera kudufata video naho nye bice bigorana. Ukaza ukavuma baso dufata ka video k'iminota 5 ukadupostinga. Navyo nyene birafasha erega samahera gusa. Mugabo ndazi ukukora urakuza urakora ntiwobura na 5 nawe yo kuza kudushigikira.
zozo urafata akanya erega nkuko Dunia abigenza ibitera amakadu ahubwo je reka manze n'umudana namushimire kwanza Dunia kabisa ariko arakora neza ariko araba managing neza yatuma dukora n'inguvu nk'ubu imiziki nkora ku kwezi ni imiziki 6 ku kwezi nkora urumva umwaka uzokwira mfise indirimbo nyinshi ivyo navyo bigaca biva kuri Dunia imiziki 6 ku kwezi ni kuvuga ku mwaka uzofise nk'imiziki hafi 300 amajana 3 kabisa Chano yawe ndabona iri kwindirimbo zishika ku 116 ariko nyinshi nta nama views 100 zifise bimeze gute fikifiki jewe cyangwa uririmba ibintu bitumvikana kuti promoting ngo abantu bakumenye baba none no kwi promoting gute mwe mufise ama video mufise ama camera nimwe mutegereza kuza kudufata ama video mukadu promoting nkaguhereza link ugashira kuri link yawe kuri channel yawe kugira ngo batumenye mugabo mwe ntimubikora muza gusa kutuvoma ko mavyuzi mugaca mwigira hanyuma ngo camugaruka mukadutuka ngo nta mavyuzi dufise urumva mutuvoma ko mavyuzi tukabashigikira mwebwe mugabo namwe ntimudushigikira ndakwikwegeye mwe muza kutuvoma ko gusa abakiriya abi wacu tubabahe mugabo namwe ntimuvuga ati ubushize wambwiye ngo we nta kibazo ngo naho baba abantu 6 gusa ngo biwawe none ndakubwiye gute ku mutima ngo nta kindi kintu bukeneye nta kindi kintu mba none uri kuravuga ngo bamenyesha makuru none kubera ari ukimbajije kandi kubera ari ukimbajije mugabo je bo nkeneye nabantu 100 gusa bo ku mutima bamwe nubwo baguma bakurikira je ndabafise kweli baguma checking umwanya wari wose ndabafise rero abo bandi bashaka ibihumbi amajana urabona hariho abantu bagiye mu bintu batazi ivyo bariko barakora ivyo bagiyemo byari byo jewe naje mu muziki inzi ivyo ngiyemo jewe naje mu muziki kugira ngo delivering umuziki mwiza uryoshe umuziki ndundi mwiza uryoshe urumva narumeze kuryoshe ko atama views ufise nivyo riko ndakubaza none wewe jewe ndaririmba nawe ishingano yawe niko promoting mugabo ntavyo ukora none ayo mavyuzi je ndayakura aba twebwe dufise kamera dufise izi channel turafasha ariko si twebwe turi ku murongo w'imwe no oya none uramaze gusharinga link yanje none wewe ntayo urama none wumva gusa yo ndaguha kandi wa murambaza amazina ati urinde gusa iyo dukoze ikiganiro ndayipininga hajya hasi muri section comment section zurashira ko na link ama video ni menshi uzashira ko na link ivyo byo kwitwaza ngo ntayo ndaguha kandi amazina yanje yazi gudasacinga mahira ukavuga teka sacinga fikifiki kuri YouTube na murara kuri YouTube nitwa Rafiki aka Fekefeki Rafiki aka Fikifiki iyo niyo YouTube ni Rafiki wa kweli Haji canke Rafiki wa kweli kuri Instagram ni Rafiki wa kweli kuri TikTok ni Rafiki wa kweli aho hose muzohasanga none ko ndakeneye amavyuzi yanyu bwana indirimbo zawe zifise iminota 2 yabaye ndende cyane ifise iminota 4 niyo iyo ndirimbo y'iminota 4 ngira navyutse neza ifise iminota 4 iminota 3 iminota 3 2 indirimbo zawe ni ngufi cyane Mr Fikifiki igituma jewe nkora indirimbo ngufi nanka kurambira abantu iyo urambiye abantu nubwo ba waririmbye neza baravamo bakaberuha kubera usanga wafashe umwanya munini uri kurava byabindi nyene usubiramo byabindi nyene urumva bakavamo bakaberuha indirimbo bakaciramo hagati bagomba kuyirorera yose mugabo ugoze akoze kiminota 2 n'umuntu abari mu gikoni arira kugashira ko gusa mu ngutwi atanguye gutamba akazumva karaheze aca yongera agasubiramo kugira ngo akaryoherwa mugabo ari uruziki rw'iminota 5 ego iminota 5 minota 4 irabongerereza amasaha time watch kuri YouTube irabongerereza kubera baca baraba umwanya muremure bigaca bitasaba n'indirimbo ziba nkeya kugira ngo bakwize ya masaha the time watch ya masaha 2000 nico bibafasha gusa mugabo jewe si ivyo gusa kubera jewe ngomba ngiye no kuririmba ahantu haba karavyo kuva kuri stage ntenze ko barambira ngo abantu babanze guhunira nico gituma nkora indirimbo zine gusa indirimbo z'iminota 2 canke 3 ariko ahurabeshe nimba indirimbo z'iminota 2 uvuga ati abantu baca bayiraba bakaguma bayiraba bakayisubiramo
tuba tubona ibindi views 80 ni kubera oya ni kubera abantu urazi mwebwe muri ino nimwe mukwiye kumpereza amavyuzi mugabo wewe ntana subscribe rampereza oya naraguhaye iryo kosa naryo nokora urumva urumwe abandi bose bari ngaha uzabumva ngo fiki ngo n'umugenzi ntana subscribe bigera bampa ntana viewers ndayibarungikiye mu minota mu misegonde nk'ibiri gusa ishitse uzabumva mbuzubona message yinjiye ngo congratulations ngo big job none mu segonde ibiri ndimba bayayumvirije naho rero bipfira mugabo abo mu Burundi nabo sino bataka imyikomo nta matara hari internet zaho zirazimvye internet irabagora internet yahirazimvye mboja kuri YouTube ngo bagoma baze kundorera urumva agirako urumva mugabo jewe conze no gushira umuziki kuri YouTube kugira abantu bumviriza ushaka mugabo ushaka kumviriza umuziki wanje zozaraje kuri YouTube yumviriza ntawo nzohata nane konze umuziki uzimvye mu gukora bibagoye video ziragoye gukora bitwara uburyo bitwara amahera ibi bintu views nizaguma ari 80 70 ntimuzohava mucika intege mukabivamo oya Jason nzobivamo kubera jewe sinaje kurondera amahera kuri YouTube sinaje kurondera amavyuzi naje kugira ngo ndabaha umuziki mwiza uryoshe ko bazoshaka kuwumviriza waje kuvuga ubutumwa ubutumwa no muhamagaro waje gutanga ikikurimwo gutanga ibindimwo impano yanje ndayerekane kuzoshaka kuyiraba cyane kuyumviriza ayumviriza canke arabe bumvire n'umudiho umeze neza uryoshe uryoheye amatwi ariko je nibaza kuba abantu bataza ngo barabe indirimbo zawe ngira ngo nuko zitameze neza n'uruhombo sawa yase ibintu bitameze neza oya si ibintu bitameze neza abantu biburayi ubonye baraguhaye views canke subscribe bibaza ngo ugo mu batungireko rero nkanje bari basanze bamenyeye mengo ndakenye ari umunywa rumogi biki byose bakabona ndabihevye byose ntanguye kwambara amasuti baca bikanga ega muri iki gihe uraraba abantu bashaka uwo bafasha gusa baguma bagufasha mugabo iyo babonye wikanguye bakabona uri biranduye uje neza yamfashanyo baca bavuga ati what the fuck tuyu muntu mugabo kanzoga kate baca bavuga ati uyu muntu twadufasha bigenze gute urumva atizoga kate kandi nivyo uvuze bizoca bijamo ntacu uzokarekerera mugabo icyo ashatse kuvuga nuko iyo bamenyeye abantu bagufasha bakubona uri hasi bakabona uri biranduye ugiye hejuru batangura kukurwanya baca batangura kukurwanya ntibaryoherwa rero umva bashaka bakubona uri hasi kugira bagume bagufasha babonye rero ibintu bimeze neza baca bibaza ati uyu muntu aradusize nico gituma abantu benshi bo ngaha baryoherwa bambonye mugani batambonye usanga bako baravumagura sinakubesha batakubonye baravumagura bakavumagura baravumagura je bamwe barabampamagara bambwira ati twariko turakuvuga nkababaza mwako muramvuga mwicaye muntu yo bariko arakuvuga yo guhamagara ngo twariko turakuvuga hariho usanga muri ko muramvuga ugasanga hariho umugenzi mpampe muri babandi jana ndakubwira aca mpamagara kambwira ati twariko turakuvuga rero naje mpanda babaza ati none mwako muramvuga muri ko muranywa muri ko murarya muri ko mukoreki ngo twakunyene twicaye tuko namabwira ati oya ubundi munsi muri ko muramvuga muzohore mumpamagara mudafise ibyo kunywa nzobagurire niburi n'amafanta mupfume basi munywe mumvuge muri ko muraburudika kugira ngo muvyibuhe nahasigaye muzokonda mubonye ivyo ndiko ndakora jewe hari abantu bonze kubona ivyo ndiko ndakora ari vyiza hari abantu batavyishimiye rero baca bonda mugabo nta bazonshira jewe indirimbo ni wararaye mugabo mwebwe ntimushaka no kuzivuza mu miduga yanyu canke mu mihira yanyu mwibaza ngo muko muranteza imbere uno munsi umuntu atarumva indirimbo zawe arabye kino kiganiro ubwa mbere tumukangurire agende kuri Fiki aka Rafiki aka Fiki nuko nyene umuntu tumukangurira aje kuza kuraba indirimbo zawe mu butumwa utanga harimo iki cotuma umuntu ataravye indirimbo zawe iki gihe cose aca yihuta kuza kuraba jewe ndibaza umuntu yofata gusa niyo minota 2 nkuko bavuze ati indirimbo zanye ni minota 2 gusa canke 3 akumviza gusa n'indirimbo imwe gusa yiwanje ndaze ntiyose zosubira gusiba kuzarumviriza indirimbo ziwanje n'umunsi numwe kubera imiziki yanje iraryoshe imiziki yanje iraryoshe atanga message
n'ibisazi bamanutse hasi mu ndirimbo za kera zirimwo abakunda ivy'ibisazi zirimwo mugana bashaka ibisazi ziba zimeze gute urabitahura z'ibisazi azoja guhera mu ndirimbo ziriya zo munsi mugabo ashaka zo hejuru zinonosoye ziryoshe kurusha ashobora kuvuza ari kumwe n'abana n'umubebe n'umusheri izo hejuru ni sawa mugabo indirimbo zanje ziraryoshe abantu bari muri Australia Canada hehe mu mahanga mbere mureke kugira inzigo ni mu ndabe kuri YouTube ni Rafiki aka Fiki ntaco bitwaye niba mwibaza ngo ninaronka amavyuzi menshi ngo nzotera imbere canke ngo nzotunga niba Imana yaranyandike gutunga nirazima nzotunga nta uzobibuza Fiki Barnabe ndingaha kwa nubu uracemera ko ari we muririmbyi wa mbere hano muri Adelaide hari uwakorako nta wakorako bose warabarangije abo bandi bose mu Gifaransa bavuga ati c'est fini none ko bagusumbya amavyuzi ko bagusumbya amavyuzi bagura abo ba Jerry Brown ko usanga bafite amavyuzi ibihumbi ijana n'amavyuzi bagura bayagura naje ngomba kuyagura n'akaravye woza ubona ejo ari ibihumbi 50 mirongo ingahe ugatangara n'amavyuzi bagura wewe baha imyaka mikeya uzorasanga amavyuzi ayo ibihumbi ijana uko uravuga yaragabanutse hasi garanti yaramaze kudropinga down mwe none horo urabona na Diamond ngo abantu miliyoni ngo za miliyoni 100 ngo za dropinze down urabagura mugabe igihe kigeza ugaca bigarukana hasi jewe rero sishaka amavyuzi ya fake shaka amavyuzi y'ukuri amavyuzi y'ukuri hamwe nk'ije amavyuzi ibihumbi ijana ari ibihumbi ijana vy'ukuri yawe bikuzi atari bya bintu byo kugura ngo ama subscriber reka ndabekurabira rega baragura uragura bakagura gute reka ndabekurabira ngaha kuko ndiko ndabivuga uko ntushobora kuvyemera jewe se cyaka amavyuzi yo kugura ngomba amavyuzi ya kweri nyimba uje kundaba undabe n'umutima mwiza apana bya bindi byo kubembereza gusa hejuru hanyuma bagomba kugenda bagaca bigira nkavyo nkeneye ayo mavyuzi ntayo nkeneye mugabo ntibisigura ngo umuziki barawunsumbya ntibakorako uwemera ko afise umuziki azoze tushire ku meza abantu bumvirize hanyuma rero duce turaba uwo muntu avuga ngo umuziki arawunsumbya turabe yova hengaha wambaye impete nziza kabisa n'isaha nziza pe YouTube y'umusani uri kuraba ibiki ko wabibuze ndabibona singibi ngaha reka dukomeze aho bazigurira ngibi aho babigurira barampaye order jewe ngure ndanga bande baguhaye sibi ngaha none abo sibi ngaha hiya ega ntubyereka jewe kuri kamera ngiye ngaha nabakwandikiye bakubaza ati ko bagurisha amaviewers n'ama subscribers n'ama likes mugabo je narabanke nawe gati no kubera iki ndazi ko munywa azoba dropinga none nindagura utweretse 1000 video viewers for $15 utweretse umuntu yakwandikiye muri WhatsApp baragurisha no sibinga akubwira ko yogufasha ukamuha inoti ama views akama aba subscriber time watch complete monetization package 400 hours ku madolari $350 none je no bariko nkorera ga nimba woshobora kubizomenga you can zomen nta kibazo ibyo abantu barabizi ko ariko bimeze biraba rero nico gituma jewe ibyo kunkangisha ngo visa amavyozi jewe sinavyo ngomba canka byo nibisuma byashaka kubiha amahera oya niko bigenda no muri Tanzania barambwiye ndabahereza amahera nkayo incuro zibiri nari yanki bandugiza nababwiye ati jewe singomba gutanga amahera kandi naje mu gihe ndiko ndondera amahera rero ivyo byo kugomba kugira show fungura werekane ngo fisa viewers menshi ngo werekane ngo umuziki urabuze jewe ndazi ko umuziki ndawuzi kandi impano ndayifise rero urumva nuko bimeze wakoreye igiteramo i Burundi igitega kutatubwiye byagenze gute abantu baritavye canke bari bamwe batandatu gusa jewe kuri ico giteramo cy'u Burundi nibaza naragerageje ngirera nije kuraba ni biteramo bakora jewe naragerageje kubera hoho haraje abantu
n'abantu bakuze n'abategetsi baraje ndavye ziriya usanga abandi bakoze ugasanga n'utwana bahe bazunguza utunyo kuri stage batambira utwana nko ngaho jewe ndi master je ndi master bwana abantu bari baje bari bari nka 10 na bangahe 10 na bangahe ahubwo majana 10 na bangahe ahubwo majana reka master uzobaze Noroma yagiye yasanze ku mapoto hose postinze amafoto ya wamanitse igisagara cyose cya Gitega Noroma yarabibonye uzomwibarize aguha inkuru jewe ico gihe sinari bwajeyo akwihere inkuru apana z'ububeshe niba zoba abaherezo come on man mwe muboga mugoma ngo kunshira hasi nugenda kana niwe watoto wa sasa bacuzi abo twatanguranye baracitse intege kubera baje biteze amavyuzi baje biteze amafaranga none barakwise umwaka wa mbere wa kabiri babona nta mafaranga bacha baragenda babona nta mavyuzi baca barabivamwo vyose bariruka baraheba kera iyo wababonye rero uriko urakora ikintu ntuzorabe ngo naka ngo hayakora ikintu nawe ucuge n'uvyisukemwo uzosanga uhaye utakariza umwanya witakariza umwanya ubusa banza ukaraba ko ari impano yawe ukaraba ko ari impano yawe jewe nk'ubu amahera arimwo atarimo je ntibindaba je mbananya nkora umuziki ntaco bigutwaye ntaco bintwaye mugabo niwaza usanze ni kuri stage niko ndasimbagurika hariyo ukavuga ngo abiriya bintu ni impano yanje urumva wewe ucuza ngo nawe ubikore uzosanga uhaye utakaza umwanya kubera ntibiguswitinze reka ndakuhereza karorero hari abantu mukunda kungereranya nabone ngo nabasane bahagaze no ngaho udashobora no kumenya yuko ari nabasane oya nka Jerry Brown kabisa ubushize si Jerry Brown wenyene na Pawani Augustine Pawani waravuze kabisa ko no Augustine Pawani wamaze kumurengana no Augustine Pawani mushira imbere ngo numusani wa mbere ndamubabwire none ujya ahagaze imbere ubona asa n'umuririmbyi asa n'umusani ubona ujya ahagaze nko ngaho ahagaze nko ngaho we ntubona ko ucumuha Bibiliya ati vuga ijambo ry'Imana hajya asa n'umupasiteri oya mugaye umupasiteri avuga ubutumwa nawe Pawani avuga ubutumwa mu kuririmba nijwe niko nakubwira rero ujya nabo umusani w'indirimbo z'Imana mugabo umuziki nyene nkuko kujya bakunda kubita ngo no wisi kandi tukiri kwisi ariko nka Pawani indirimbo yaririmbye jewe ndi umurundi umushikiranganje hano yaraje arayitamba turi muri sare umuziki naje narayitamba uri kurayanka gusindirimbo oya naje narayitambye mugabo sinase kwa n'indirimbo mugabo ntasa n'umusani je reka nze ndababwira kandi ntabwo akurenze ntandenze yokorako come on man je yokorako nta muntu umwe yokorako ngaha mushaka muzona je kuri YouTube muze muraraba ndabasubiriye murafike fike baby the master nta muntu yo ngaha yokorako mushaka mvuge indirimbo za Pawani zirarabwa cyane gusumbiza iwawe havungarukana haha oya umve oya kurabwa zaraba bavungarukana haha ngo hakoza amahera oya Pawani n'umugenzi naho ndamvuza ati ntasa n'umusane mugabo n'umugenzi kandi arabizi kabisa ko umurenzi ngira yo batabizi mugabo arazi ko murenzi arabizi arashobora kuba bizi mugabo atabyemera mugabo jewe cyonzi Pawani ndamurenze gusa indirimbo zibe kubera baziraba ntiwibagire jewe nakuriye hanze y'igihugu imyaka 31 ndi hanze ubu ndi 40 urumva imyaka 31 ndi hanze y'igihugu urumva ndavuye mu gihugu mfise imyaka 9 ngira bica ndadaye murahunga wewe vuye yejo bundi urumva bo yiganye kwishuri bariya bose barashobora kumupostinga mugabo jewe mu Burundi atanu umuntu numwe nziyo ari mu nkambi nta bagenzi wari ufise yo mbere bagiye za Amerika bo gufasha mu nkambi abo nari mfise twese twarakuze benshi barakuze bari muri 40 abandi bari muri 50s n'abantu bakuze ntibapostinga rero abo n'umwanya kuja kuri YouTube ntibawuronka bari busy no kuraba abana urumva mugabo nkabo ba Pawani bajeje bundi abo biganye hariya barabaraba Jerry Brown n'umwana ejo bundi ahejeje ya 12 ejo bundi bari abana bose bugwaruka babita bagenzi bariya bose bapostinze umwe kabiri amaviews barayaronka mugabo ntibashobora kuvuga ngo barandenze oya ntibashobora kundenga gusa
barakora neza na Pawani ni umusiririmbyi mwiza afise akaju keza akaju yarakansumvye akaju yarakansumvye mugabo ubuhinga bwo kuririmba arabugusumvye ubuhinga bw'umuziki arabugusumvye mugabo nanje ndamusumvye umudiho rero kuntu genda n'ukuntu na melody jewe kari nta nubwo bamfise mugabo Pawani afise ubwoba mugabo ijwi ararisumvye jewe ararisumvye kubera wewe uraze umwana yakuriye mu rusengero nanje ntakuriye mu rusengero urumva hari itandukane akaju kiwe gakura kagoroye mugabo ntibisegura yuko muziki bawunsumvye ico coco na sinshobora kubemera ubona ivyafiki sinshobora kubemerera ndarenze. Imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane. Ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanza-Lac canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Reka kubane ku muziki gatoye reka kubane ku muziki turagaruka tuganire kuri manager wanyu Dunia cyo tuvuga n'igiteramo ariko nashaka ejo twahuriye kuri engagement ya Kwizera Claudine umuririmbyi mugenzi wanyu ariko nyine indirimbo za gospel yari engagement nziza cyane abantu bari baje ari benshi. Yagize engagement n'umusore yitwa Samuel mu Nigeria. Abarundi ubu turiko tuja kurongorwa muri Nigeria. Imisoro y'abarundi yaheze. Cyo nicyo kibazo cyambere. Canke urukundo aho rutumbereye naho nyene ntawogarura nta kundi. Ijambo rijewe nari guhaye. Uraze nkuko nyene ubivuze. Urukundo ntirutora. Naho yoba ari umuntu ari kimuga urukundo rwavuze ati ni hajya nyene ku kimuga ni hajya nyene naho urapinga uryamye ntubise ujya muhungu ukuntu bamuvugiye ati naryama byarasinya ati atamubonye ntaryama nuko nyene mugabo kandi Claudine ujya mukobwa wacu mushikacu yaratugiriye neza hareka twagurira akarere urumva abarundi ngaha baribana bakibana ngo je sinogena kurongora hariye ngo je sinogena kurongora hariya bakibana mugabo yatwaguriye akarere ubu nitwagenda Nigeria tuzoba tugiye kuririmbira bashemeji batuzi tuzogena tugiye kuririmbira bashemeji ubagiye kumenyekana aronke abafanizi baba Nigeria bamenye indirimbo ziwe n'aharirimba mu rurimi batumva ariko bagiye kuza hari na kimwe Jesse mwana ndirimba mu bazungu mugabo bagatamba kandi ndirimbira abazungu ntaco sikize message zoba yabashiki uri kuririmba mu kirundi nta na kimwe se hari na kimwe se mu gihe Imana yacinzira bizohinduka ririmbe mu Congereza baze barumva nabo nyene ivyo yashatse kuvuga mugabo ni sawa kabisa kubera yo yicara ngaha hari abantu humba bavuga utujambo ngo nande kwere ngo muri Nigeria kweri kivyo bintu nibiki kumenga ngo abarundi ntitwari tubimenyereye none nibyo byabiri nyene nakubwiye ate abarundi bo ngaha bakoze ikintu je singomba gukora ikintu umuntu je ubonye ndagukoreye ikintu ndagikorera ikintu n'umutima umwe ivyo rero byo kugenda kumushigikira bakaca baza baridoga ngo none kweri ngo mu barundi ngo harabuze imisore ngo yo muresha none imisore iri ngaha yari kushobora Claudine ni yahe urumva Claudine ntashobotse rero sikuvuga ngo ntashobotse ntabariho abariho n'abana bagomba kudonora urumva sikuvuga ngo ntashobotse arashoboka mugabo
abariho ni abana baba ninyere bari genzi bashaka kuridonora badonora hariya badonora hariya badonora hariya batari serious bibandanire. Claudine wewe ari serious agomba kwirongorerwa kwirongorera umuga none yorindira babana bazorinde bakora bagere no umukobwa akura n'ingoga arengeje 23 abamaze kuba bibi abamaze kuba nyokuru arengeje 23 ariko turafise imisoro y'abarundi muri community y'abarundi ntayihari iyo misoro ubona uyibona gusa hariya atabana afise mugabo inyuma y'igeti inyuma y'ipaziya ugiye kuraba usanga umwana umwe afise abana babiri iyo misoro nyene uko uravuga ifise abana babiri hariya urumva mugabo kubera wewe utababona ubabona gusa bari ku mupira badundadunda ukagira ngo ni bisore kumbe ibigabo barononye ibintu bafise abana babiri batatu bagusumbya rero Claudine kubera yararavye avati bino vyana byirirwa birazunguruka ate ibi bi player avuga ati muri Liberia muri Nigeria hari umusore mwiza nekundi atashaka kudonora ari serious twakundanya ata kibazo yifitiye ankunda nkamukunda jewe reka kwanza ndabahereza na message ivyo kwibana ngo nukurongorwa muri community gusa ni mu vyivanemwo muri community y'abarundi aho gusa no barekurira mu bazungu kubera abazungu bobo ni contract imyaka 3 abari myinshi ucutaho usubira bavuye aho sino bahanura mugabo mu ma community y'abira mu bazungu aho sino kwemerera ariko turafise abarongoye mu bazungu kandi babayeho neza naje nkabishaka nako banarongoye mu bazungu harongoye mu bazungu umukobwa wa Pastor Gerso yitwa Daines abaye y'imyaka 10 kandi bimeze neza hari uwitwa Benigne wo kwa Pastor John yarongoye mu bazungu kandi imyaka ingahe iraheze bimeze neza biraryo abo cyusanga bari bamaranye imyaka myinshi bakundanye bakabona ko atangorane ihari mugabo hari abandi bantu bagenda kwisuka ngo nakayarongowe n'umuzungu nawe nacagenda ngo canke naka none uramaze kubona umuhungu yarongoye umuzungu ariko mwe n'umuzungu kugira abahungu b'abarundi ndabazi benshi bariho bwabo abarundi kenshi bagiye kurongora abo bazungu barongora vya bigore binini biri fati barongora vya bigore binini bimwe bidafise n'amashuri bimwe byabuze akazi byabuze ico bikora urumva rero umwirabura nzabona umuzungu ico kinini kimwe akibwira gusa I love you barinze bamwishota I love you too acha twara unshiriye mwijambo sivyo naringiye sorry mugabo ni kubera ndabizi ibigore biri fati n'ubwo ari fati ntakwiye kuronka kubera ndabizi mugabo abazungu ari fati ntakwiye kuronka umugabo none mugabo arakwiye kuronka umugabo mugabo uri nkumu urabona nka jewe ndishima ndakanda bivuge kuri kamera jewe ndishima nico gituma nanisaze muhiri wanje ndisingo kubera naraba nkavuga ati jewe ndikunda no kwishima ndabishiremo kubera urongoye umugore ushobora kwishimana uvuga ati reka ndamufate ngaha mu mbavu ndamucane mu bantu umucane mu bantu gombo bihebe utegeza kuraba umukobwa umwe nawe umutima uvuga ati uyu ni sawa uyu ndamufata kumwishimiye umumufashe kuboko atari ku rutugu mugice no mu bantu utiyumva isoni mugabo ufashe umukobwa bya inda zaguye bigenda by'ibizungu bigenda byabuze n'amashuri bidakora n'akazi uciye n'ahantu wewe mwenye uramaramara rero urugo ruca rubomoka mu mezi 2 imyaka 3 5 bivuze ko nkuko uvuze ati umukobwa wa Pastor Gerso n'umukobwa wa Pastor John ngo barongoye ku bazungu baje n'abakobwa abakobwa bobo barongoye n'umuzungu barongorwa n'umuzungu ari okay mugabo abirabure iyo barongoye umuzungu barongora umuzungu ari fat umwe yabuze n'amashuri adafise n'amashuri atagira namba rero bwansenye n'umaraho mugabo abakobwa bo baratora bakafati no uyu nta kamaro uyu uru mugabo abahungu bobo bumva gusa ati I love you too bagasha bamuzana no muri community umutama Andrew yarambari ati ngo abakobwa nyene ngo nibo bacagura twega abahungu ntiducagura twebwe nivyo niko nakubwira none Andrew twaravuganye Andrew twavuganye mugabo ndiko ndabikubwira kubera je ndabizi twebwe abahungu ubwira umukobwa gusa umwe nk'ubu ugomba kumwirira gusa ahagubwira ati I love you too uco umuzungurukana je ntihoro no ubibona umuhungu w'umwirabure abwira umuzungu I love you umukobwa ati I love you too uzobona muzanye no muri community amuzungurukana muri community ubuhimbire
kirazira gutwara umuntu muri community canke mugwaruka mungana murunganwa ku muntu udakunda utize come on jewe yomvuga ati ngomba kurongora umuzungu naye kurondera umuzungu mwe yahejeje amashuri umwe na jewe mvuze ati amwe ankankamiye mvuga ati yego kwe nawe nkankamera amashuri urayafise n'amahera urayafise nubwo w'ikintu kiri fati kidafise n'amashuri kidafise n'amahera what the point none ujya muramu wacu warongoye Kya mushemeji wacu mudamu mwiza kabisa dora tubona ibintu bimacinga bimeze neza. Wahe mudamu wawe umugore wawe. Umugore wanje. Ejo nivyashika nawe akabafate igitambi kikamena kigaseseka. Uzoba umuhevye kazoba kabaye. Oya. Je ntuze ko je n'umusani. Kubera ibintu birahinduka ubuzima burahinduka. Ni kumwe indimu kubwishi hamwe ndigumi urumva ntiduge kandi mugabo yoze ishobora kuduga mugabo ntiduge kanini. Angwe indimu nyinshi ndagume hariya. Yirekuye nzoca ndamuheba. Yirekuye nzoca ndamuheba. Je sinata je ndumusani mena. Nariko ndavuga nti imisore myinshi y'abarundi canke abakongomani abanyafrika bagenda kurongora mu bazungu bagaca bakora divorce mu minsi mikeyi. Nabo nyene baba bagiye kuja kurongorayo babizi ko ntiharagera ko ndongora reka ngende ndondera uwo tuba turaryoherwa ni minsi mikeyi nitwabyara umwana umwe babiri isoke naco bitwaye hanyuma ninarangiza nzomuvako ngene nirongorera uwi wacu muri za community ziwacu haya ngo barundi ngo bagenda mu bazungu babizi neza yuko agiye nyene kubara ararondera hateramira hanyuma garuke akore divorce niko bimeze niko bimeze niko bimeze mugabo bagiyeyo ntibagenda bavuga ngo bazogira divorce tomorrow urumva bamwe kwanza hariho bamwe bavuga ati sinzi ko mu Giswahili bavuga ati kichipkizi urumva hari umuntu avuga ati atara urumva avuga ati yabuhuye n'umuzungu rimwe gusa agaca nyene avuga ati ni tayari n'uyu nyene mugabo ucuraba n'umuntu agiye kurongora imyaka 30 arayifise kubera umuntu atafise imyaka 30 agaca avuga ngo agiye kurongora agaca arongora n'uwo agiye kurongora ntafise 30 urumva bose bakwije 30 baba bamaze kubona igisagati kimeze gute baca babivamwo kubera urongo hakiri kare ntuburaja muri night club ntuburazungu nta nakimwuzi ntuburarya ubuzima night club ntayuzi ibiki byose ntavyuzi urumva akarorero reka nihereko jewe urabona ijya city nubwo noba mpuniye gacumbwiye ati ndihe nca ndahakubwira ati nca umbwiye ati ndi ngahe ngo ntore sindakubaza aderese mu minota 5 mba ndagushikiye amabarabara yose ndayazi urumva wowe uri yakumbwiye gusa ati mpagaze ngaha mbwira inzu mu minota mikemba ndayigushikiye nayiraye mu imyaka 3 mufururizo nasiba gusa kuwa kangahe kuwa mbere no kuwa kabiri mugabo kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatano kuwa gatana niyo narara nata mu gitondo ngenda kwishuri nagenda kwishuri mvuye muri night club mu gitondo urumva ubuzima ni bwose ndabuze niyo nibera urumva niyo nibera imyaka 3 mu florizo nasiba gusa kuwa mbere no kuwa kabiri mugabo yindi myinsi none wombwiye gisagara ntusinakize ubu rero nararongwe na night club ntayo nkikeneye kubera naye patinze imyaka yose urumva ndayimenyereye ariko night club singombwa none je ko ntigeze ndayibamwo kandi kabatani cimi erega we ntucangamutse imyaka 40 nkaba ndayifise wewe nzoja mfise 50 none wewe uracangamutse wewe uri umutama w'umurundi none avutse n'umutama utama w'umurundi araje muri night club none avutse n'umutama ko nageze hano mfise imyaka 20 wewe wari ufise imyaka 20 wari mu Babiloni erega abantu baba Babiloni ubabwiye ati tuje muri city ngo yangu cyose ngenda kurara muri city wewe wari mu Babiloni ngomba za ofisi imyaka 20 ngo rehe kuja kurara je ntango kuja kurara muri night club mfise indwize 2 ngaha 2005 nari mfise imyaka 20 urumva ntangura kurara muri night club mu ndwize 2 ugeze hano ninde yagutwayeyo jewe nyene none wibaza n'umunsi wa mbere nja muri city none ko wari uvuye mu nkambi ibintu by'amaklabu kutari ubizi hano wabimenye jewe erega muririra muririra jewe waruka kwa kino gihe ni hatari muririra urumva muririra je night club nayimenye kera long time rero kuri engagement twariko turavuga hari abantu usanga bariko baravuga amajambo ati noneka nk'umuntu wo muri Nigeria, Sierra Leone, Liberia
ukagenda mari ngo ndagiye kurongorwa nawe, uwo muntu ubumuzi, ubuzi vyiwe neza, ubuzi iyo yavuye, ubuzi abantu biwe, ubuzi imico yiwe, ibintu nk'ivyo nivyo bitera amanta amakenga. Je ndibaza kata muntu yofata umwanzuro wo kuvuga ngo ndagiye kurongorwa atazi yagiye. Ndibaza ariko harabaja kurongorwa nyene kubera nyene ama emotions nyene ugasanga araravye umuntu akabona wambaye apana kubura isoko, akabona wambaye isuti nziza nkuko kavuga ati uwo musore je reka sinomuhusha, bikaba ivyo gusa. Atari ababana bobu bakwiza imyaka 20 gaca bava ngo bagamba bagende kurongora canke kurongorwa. Ndibaza nk'umuntu nka Claudine arengeje imyaka 25, arengeje imyaka 20, sinzi ko ayirengeje, arayirengeje 25, ayonze je sinzi n'inshuti yanje ndabizi. Ayirengeje rero nivyiwe kumenya, mugabo ntayo mvuga. Kandi umwana yaja kwishuri akiga, sinibaza ko ivyo yibagiye kuza kucunguza mu bukwe ati uyu muhungu ameze gute, ameze gute kuburyo hafata umwanzo ati reka ngende. Ndibaza ivyo yarabikoze, yaravyize. Kandi kindi yararavye aravuga ati none ko ngaha kujye nabigusubiriye nabikubwiye. Ibihungu byose by'ibirundi kusanga byarononye ibintu hari hanze bikabyara abana batatu bangahe. Ivyo byose biba birimo. Ese icoza kundesha noza kurongorwa nkaza guhangana na Chad support. Ivyo byose biba birimo. Mugabo sinamuvugiye ko ari ivyo yoba yararavye ni ku ruhande rw'iwanje. Mugabo ndazi ko bakundanye umwanya ukwiye wo kumwiga, yaramwize aramusoma, aravuga ati uyakunda ibi, uyu yankibi, urumva ati uyu ninagenda kuyo bizomera gute, yaramaze kumwiga aramumenya. Ivyo bindi byo kuvuga ngo kugenda Nigeria ni kwagura akarere, kirazira kwibana ngaha ngo mpaka ndongwe n'umurundi ngo mpaca ngo oya canke umukongomani, ni kwagura akarere. Ubu Afrika ni imwe, ico dukeneye Afrika imwe. Dukeneye Afrika imwe. Rero kirazira kwibana ngo usazire muhira hari abakongomani hari abashaka turabavukanye abanyafrika turi umuntu umwe. Urumva kirazira kwibana ngo usazire muhira ngo sinoja muri Kongo ngo sinoja hehe, aho mvuze gusa utoja ni mu bazungu kubera hoho uzogaruka aciye imyaka 2 3 4 tuzobona wagarutse. Mugabo mu banyafrika hariho hose no mu busubirani bakwemereye bring. Bibonekana ko abazungura bankamuka. Sindabanka ni kubera bo bari contract. Abazungu nta bantu beza barimwo utomboje ariko ni bake mugabo cyane uri umuhungu kurongora umuzungu is not good. Mugabo umuzungu urabona ni nko umurundi kurongora umukongomani ni sawa. Mugabo umukongomani kurongora umurundi is not good. Kaho kuberi is not good. Nteko tuza abakongomani barongoye abarundi kazi kandi bimeze neza. Muzoce mwitega. Muzora twitege. Bazokubwira ati kubera abakongomani bameze neza ku rundi rwego, ku rundi ruhande no good. Sino bivuga byose. Mugabo ico cyumviro cawe sindacemeye. Ntushobora kubyemera kubera ntimwabanye nabone ngo bamenye ngo bige ubamenye ati bameze gute. Mugabo si bose kubera nabo nyene barakubwira ati hari ubwoko bw'abakongomani ugiyemo ukicanganya ari tayari, nabo nyene barabivuga. Urumva sinovuga ngo ni bose, urumva mugabo it's up to you. Mugabo kuja Nigeria, kuja Congo, kuja hehe, kuja Liberia si bibi, ni kwagura akarere. Mugabo imbere yuko ugenda ubanza kucunguza urabe yugiye ko ari sawa, banza umenye umuntu wawe ngene bimeze. Reka ni sawa, ndabona uwo muntu turi mu cerekezo kimwe, reka tugende. Bakabanza bakabiga bakamenya ati urumva je none ntuzi nihe ko nakarore naho ndiko ndavuga jewe ntuzi ko je narongoye muri ko motere vyatsi ngo umugore ndongoye ngo zomana indwi zibiri wanje. Ubu ni imyaka ingahe abantu bafata ya mateka ya kera amwe nawe udahora utinya kwivugira. Jewe ndayivugira, jewe nta nakimwe ntinya kubera sindegereta ibiki byose. Oya jewe nta nakimwe ntinya kuvuga kuko ngo urumogi hari gihe ngo rumara imyaka 20 mu muntu. Rero bajya bavuga bijya urabona abajya bavuga ivyo ni babandi batazi ikintu na kimwe. Niyo ndiko nakubwira ati umuntu ajya kurongora atazi ikintu na kimwe. Ukaza wumva gurumogi gurumaze
urumogi ngo imyaka 20 rukiriko rurakora none ubu twogenda kwa muganga bakampima bosanga rurimo kubera abantu nico tumene ko nakubwira bajya buza ngo bisuka mu bintu batazi jewe ndafise abantu baje mu nyuma jewe namaze imyaka 20 muri nkubita urumogi imyaka 20 nkubita urumogi none ko ntare bwasara kwari gwinshima cyaye wanywa rukeya afiki jewe nanywa gwishi nanywa gwishi n'abapolisi baraza muhira kubera muhiri wanje haba abantu mu mutwe ba criminal baraza baza kubarabya muhiri wanje bagasanga seho bari bibaza ngo baze wanje bagasanga ruri kwisahani rukataguye ruri kwisahani yere nkarya kwisahani nyene nyasahani ntibagufate buzuye oya ahubwo baraza bagaca bavuga ati yo they are Bob Marley's babwira bari hanze baraza bagaca yo they are Bob Marley's munzu hariko hatuma umwotsi uratubesha bagaca bavuga ati they are Bob Marley's urumva uratubesha mugabo nta ndababesha uti rero warongoye umugore wawe abantu bose bavuma ngo azomara indwi zibiri gusa ngo azomara indwi zibiri gusa ngo ujyagenda urabe nuko vyibuha yaravyibushe ariko bari mu bagore bishimye muri no Adelaide umubwiye kuva iwanje mwonigana wofu mumwica uwo mwica wo mwicirako ari happy ari happy ibanga rero rikabiri he kubera iki aba happy yarongowe n'umuntu yankuru umogi umuntu abantu bose muri community bataminiya kubera bamubwira ati ngwazokwama kuvutagura ngo buri munsi ngwazokwama kuvutagura ngo buri munsi ngo arakwana ngo aragira gute wewe wakubita umugore kweli udafise ufise ubwenge wakubita umugore ariko haraba bakubita nta bwenge bafise nico gituma mvuze ufise ubwenge wakubita umugore wumvise umuntu yakubise umugore nta bwenge afise buba bwapungutse bwadumye umugore ntakubitwa jewe ndi ngaha kuva ndongoye nta kibi ndamubonako sawa cyane nta kibi ndamubonako imyaka 3 iraheze 5 irakwiye urumva reka tuzomuhamagara bivugisha ukuri jewe namo ndabibwira n'abajama tuba turi hamwe twikubitira inkuru urabesha ingoma hiro rabe ni wararaye twe ntangorana niwa urumva wewe uti rero kwirongorerwa n'urukundo nta kindi ibyo abantu bavuga nibavuge ariko umuntu wamwishimiye mugashimana nimwigire mwiryohererwe none yataba nkunda kujya bavumagura ngo namunywa urumogi ngo azoguma kuvutagura ngo azogira gute yataba nkunda ntari ku murongo none ntihariho abandi bahungu batari bwarongore bariho ngaho kota nuko muresha bamuresha mugabo yavuze ati oya iki gihungu naho bavuga ko ari gisazi tumaranye imyaka ingahe twikundaniye nta busazi bwiwe ndabona kwa hiyo byo bavuga byose ndibaza n'ububeshi reka ngerageze nigire nishikire yo ndirabira rero yaraje muhira umwana w'abandi arimwe aravyibuha umwana wa mabukwe arimwe aravyibuha ntiyidoga kabisa ntiyidoga ntabyo kwidoga gusa mwebwe nimwagomba kumutera ibistress muzoze mwamutera ibistress aze muhira yashavuye ntahasigaye umwana muhira yibereye amahoro yibereye sawa cyane uyu yitwa Rafiki aka Fiki iyo ni YouTube channel yiwe hari indirimbo yitwa Ndumurasta waririmbanye na X-Boy izosohoka kuwa gatanu X-Boy mwahuye gute iyi ndirimbo Ndumurasta ivuga iki nimwe y'ubusazi canke irafise ubutumwa yigisha irafise ubutumwa ubu X-Boy mwahuriye he ninde nta nuwo twahuye nta nuwo turavugana kubera hari mfise aba producer beshi rero kujya nakubwiye ati imiziki yiwanje nta muntu ngaha yokorako X-Boy ari Burundi ari Burundi kujya nakubwiye ati ngaha nta muntu yokorako ku muziki nta muntu yokorako naho kiretse aririmbe kwayangira yo kubera abamakwaya barashigikirana mugabo umusani w'umurundi ngaha ntashobora gukorako bagiye muri studio umuhungu araha umuproducer ankorera atanga kuvuza imiziki yiwanje muri studio abantu bararyoherwa baravuga ati uyu muntu kwakaze shaka dukorane umuproducer avuga ati ntaco ushaka mukorana ati ntangorane ntiyikoroga ati numujama wanje w'umurasta ati ntiyikoroga urumva umuproducer anyita jewe rasta n'umurasta ntiyikoroga umuntu atikoroga mu Burundi bamwita umurasta ati ngoma nakurunkira beat ushireka amajambo ncundongiki indirimbo nayikoze mu minota 30 nari mpejeje Ndumurasta nabo bashireko ndafise
audio yayo izosoka kwa gatanu abantu bagende bayirabe kuri Rafiki aka Fikifiki. Ndafise n'indi collabo ku yindi ndukirikira bidatevye azoba ari Double J. Double J nengena ariko arazi Once again. Kumbe Double J once again. Kumbe ntiworoshe. Gusa nibijya nakubwiye mu Burundi no kubera atama mega yo kuvuga ngo bagume kuri YouTube baje banyirirwako nahasigaye jewe hariya ndabaho umuziki umeze neza no kuri radio bavugije baravuga ati kabisa this is something different ni ibintu bitandukanye. Sawa cyane Rafiki aka jewe mushaka dopinge uyu mwaka ni wahera uzogaruka umbaza ati ofisi imiziki ngahe ubu kuri channel dufise imiziki 116. urazi imiziki iri muri program itarasohoka turi mu kwezi kwa kabiri tudoraba mu mwaka uza kuzoba dufise imiziki 200 ahubwo no kurenga izo birenze sawa bata hari producer umwe yanyimye amabiti yahora nkorera kandi ndamuha amahera mugabe yambwiye ati oya wowe sohora imiziki buri munsi oya manza uruhuke ati nico gituma batakuraba ngo postinga buri munsi namubwiye ati jewe computer uzuye imiziki gusa ntayisohoye bizokuzurana vyuzurane computer yononekaye bizoca bigenda uje usanga ndahombye kandi nabirihiye nico gituma mvuga ati hako jewe kubera jewe nta mahera nkeneye mu muziki ngomba mwe mwumviriza umuziki mwumviriza message umuziki uryoshe ivyo mahera navyo nivyaza ni sawa bitaje naho kandi ni sawa kubera jewe sijonje none urahaye uraba jewe nuko nambaye ni karavati no munda hariko aramwenyura jewe wombwira ngo jewe munda haramwenyura tutahabona ndahaze munda haramwenyura nambaye koti jewe sishobora kwambara koti je ntari oya muri umuntu ari muri Australia ntashobora gusonza byo bariho bashonje no kuva muhira bakagenda ku rusengero batariye kubera inzara je kubera yashatse kwishonza oya kubera inzara bitariho bitariho mugaje jewe nubu naho nogenda biriho urumva ntegeza kwambara ikoti no kujya nariye aha rero munda ndanezerewe amahera ataza je munda ni sawa ndanezerewe urumva aramwenyura urumva none kwambara ikoti kwerukenya Reka dusozere kwambara ikoti wewe Kenya turi kuri Adorable Home Care Community Center hari sare nini cyane aba basani harimwo uyu Fikifiki harimwo ba Pawane harimwo n'abandi basani bakomeye hano muri Adelaide bazoba bariko baraturirimbira kuri uyu wa gatandatu w'indwi iza. Yewe tubwira ico giteramo gipanze gute, manager wanyu Dunia yagipanze gute, bizogenda gute ko muri menga hari ibintu vy'amahiganwa bizoba bimeze gute, abantu bazotanga ngahe mu kwinjira, bazoyatanga gute? Je chonze ishow iriho ni kwa gatandatu tariki 21 z'ukwa kabiri kwinjira saa 3 z'ijoro niko nabibwiwe saa 3 y'ijoro mugabo abantu bazoshika saa 3 bazoshika kare niko oya bahora bashika kare mugabo jewe nta flyer narose sinovuga ko byinshi kubera ntayo ndabona je flyer ndayifise hano gusa nivyo Dunia yambwiye ku munwa sinarose flyer ngo ndavyige ngo ndabisome performing muhiganwa ivyo ntavyo nabonye kandi nta nivyo nzi gusa iconzi show iriho kwa gatandatu muhiganwa mugabwirwa uwatsinze sinzi kuzotsinda aha hantu hazoba hari Pawane erega uraze je naba nabatsinze mugabe ingorane none iyi community yacu ntidufise abaririmbye bavyize kera bazi umuziki jewe mpora ndabatsinda bagaca bagenda mu kindi cyumba ngo harura amanota bagaca bagaruka je ngo ndabaye wanyuma urumva umunsi umwe narabajeje ati je ndabaye wanyuma gute kandi bambwiye ngo nakubise ngo batinye Max wa muhungu avyibushe ngo batinye Max mwatinye Max ngo batinye Max ngo Max ngo yababwiye ngo ya ngo urumva yabwiye gute nyimba ngo yababwiye gute ngo je ntibampereze ngo ndabimenyereye ngo nabimaze umwanya munini ngo duhereze ngo Pawane kubera Max ni manager wa Pawane muri ko ndavyumva mugabo navyo nyene ntabo hakika ndabizi jewe banyime ngo bahereze uriya mugabo
jewe ntibashobora kuntsinda kubera jewe umuziki narawize nico gituma kera mwaguma muraramika je naravye navuga ati ibi by'abantu baguma bararamika ngo umuziki ntawonze ngira vyo barivyo reka nje kuwiga nongereza ubumenyi naragiye shuriga ndavyiga wawigiye he muri city mu gisagara cha Adelaide muri city hariya muri city kw'ishure ryitwa gute music essay ni ubwo mu guguringe ngaho birabibona music essay niho wize wize igihe kingana iki imyaka ibiri full time 5,000 iby'amafizi fees 5,000 full time imyaka ibiri nta kibazo sinaguharije nabyemeye kugira ngo mwemere rero muri ko murampiganisha n'abana bejo bundi jewe nje guhiganwa ni nko kubashigikira gusa kugira baronke morale mugabo byo kuvuga ngo jewe no higanwa je sikwiye guhigana naba inza gusa kubereka urumva kubereka cyangwa ndakurungikire nizi n'indirimbo naririmba wewe muhiganwa ni bande none abo wibaza ko mwohava mu aha nta uriho muvuga mutu yarupima uriho aha nta uriho mugabo abo maze kubona uvuga ati bajya twosa nabo higanwa Satabi ba Big Fizo ba Double J ba Bface ba Kiriko ba Bface abo banini nabo nibo mwohigana no muri Tanzania bakina ba Diamond ba Professor J bagenye banini mugabo haje kungereranya n'utu twana muba muri ko muramanurira agaciro mnanishushya heshima urumva gusa mugabo jewe nza nko kubashigikira gusa kugira ngo marare nabo nyene bumve ko erega urabona nk'ibituza nco tubona kubwiye ati ejo nakubwiye ati jewe wese no kwimiga igiteramo kubera ikiganiro kuko abaza kuraba iyi video bazoryoherwa ku mutima bumve bogoroye urumva baryama n'ibirato kubera batwenze bagize gute urumva jewe rero nko ngaha aha nyene abantu bazova ati kabisa ati wewe narabo bogereje umutima ibi ama stress abantu b'imyaka 30 imvi aha hose biki byose muganiri baradonka ka video bazotwenga imyaka yiyongere imisi yiyongere urumva mugabo ntuwo mpiganisha n'abana batoyi bagitangura kuririmba yesterday ngo baguma bahiganira je maze imyaka 17 muri game ntibishoboka urumva ivyo navyo vy'amavyuzi muzohiganwa rero ivy'amavyuzi wabitubwiye kwinjira n'amadolari 10 guhiganwa tuzohiganwa mugabo ni kwa kundi jewe sinzoza guhiganwa gusa nzoririmba bagomba $10 muzoririmba muri benshi hanyuma bahitemwe wabitoye gusumba abandi ntibokora ko nivyo byabindi nyene niko nakubwira erege urabona ngaha jewe ni heshi mpuragenda guhiganwa hano ukaza wumva ngo yango wewe ngo ntitwogohereza ngo bimaze imyaka myinshi ngo reka duhereze bano bana ngo bahereze morale urumva jewe yaba ari umuntu ceka intege imba narabihevye mugabo kubera jewe abo bose bakora imiziki erega banyigirako jewe natanguye umuziki Jerry Brown ari mwikwaya kwa Muhama none kandi yaje mu muziki kubera jewe none noza guhiganwa nabo nyene ndiko come on je ndakwereke mpagarara kuri stage n'abasani bakuze ba Mr Blacket ba Nigeria ba Kofi ba Kidumu ba Awiroro Ngomba ba Kanda Bongomani abo bose nibo ndiko ndavuga ba Mr Ibu Eric Omondi kuri same stage imwe noza guhigana naba atanu umuntu numwe barabona atani stage nini barajako nibo noza guhigana nabona gusa je ndabatera intege ari naco bituma jewe ntaceka intege naho bovuga ati wewe uri wanyuma jewe sinanashavuye ahubwo ndabaha congratulation urumva kwa hiyo rero nyimba kwa gatandatu hazoba ari higanwa ahubwo bazoze ari beshi gose niho nzoba ndi ya n'indirimbo shasha kwinjira n'amadolari 10 ukuntu amatike yagugwa ntavyo bavuze ngira ngo abantu bazoyaguranye bageze ku muryango ko kare baraduha link yingena abantu boronka amatike ariko ni ku muryango rero abarundi muri hano muri Adelaide kwa gatandatu ntimuze mucererwe guterama ku mugoroba kandi hazoba hariho sorry ntaguciriyemo kandi hazoba hariho nyamacoma ndibaza n'uburobe buzoba buhari mundishuwa uburobe buzoba buhari ibiyeri bizoba bihari kubamwe ibiyeri amafanta azoba hari ibiki byose abasane tuzoba twuzuye twipomfye ngomba ngende mva ngaha kuri kamera ngende nkore repetition kugira kwa gatandatu nzoze nkuko ndavyumvise ati ni competition n'amahiganwa nzoze kugira sinzoba uwanyuma ngiye gukora kwipoma kuri repetition nzoze
kwihiganwa kugira sinzobe wa nyuma. Manager Fiki Fiki. Manager wanyu Dunia na Modeste barafasha. Modeste arabaho mukorera, Dunia manager wanyu. Abo bantu babiri wo bavuga kwiki akajambo kamwe imbere ko turangiza. Uko nubivuga Mode kwebwe nka jewe sinkwiye kumuvuga mu izina. Kubera jewe ndibaza n'umuziki kuva nk'iwutangura Mode yanya ndi inyuma niwe ya supportinga kanini gusumvya. Jewe sinkwiye kumuvuga Mode mu izina, ni nyakubahwa. Ni nyakubahwa. Mugabe kindi na Dunia ariko bigenza neza, ni sawa. Manager wanyu ariko bigenza neza. Oya si manager gusa duhereza show zikwiye kugira ngo natwe tutere tuje imbere kugira nabariya bagitangura ntibacike intege, kubera uko umuziki ataho werekanira wocika intege. Abafasha gutegura ibiteramo. Adufasha gutegura ibiteramo tukaronka kutwidagadurira, abafise ingorane mu mutwe bakaronka baziruhurira. Mugabo jewe sinovuga ngo aramfasha kanini, kubera n'ubundi jewe nsanzwe ndi kuri stage umwanya wari wose. Je no muri city ndagenda nkakubita urumva. Mugabo bariya bari hasi bataroshobora kugera muri city. Urumva baca baronkeraho. Mugabo ni congratulations to them kandi big staff baradufasha. Babandanye badufasha nyene kugira ngo nabari mu nyuma batera imbere. Abantu rero bazoze baterame kuwa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri ni hano kuri Adorable Home Care Community Center. Ariko kandi n'abakeneye kuhakorera izindi manza mu murondere Modeste mu murondere ebana asa n'ubitanga kuri gusa nyene n'ubufaranga buke bwo kuriha abakirina, nta bindi bintu birenze pe, kugira ngo akomeze adusupporting abarundi abakongomani abantu bose bari hafi muri izi community zacu. Murahawe kaze mutwiture mudushorere kuri Adorable Home Care Community Center. Fiki Rafiki hala turagushimiye cyane, wakoze. Mwakoze namwe. Nitwasura kurondera ngira ngo uzoza. Kwitaba. Ikindi genzo guhamagara uri kumwe na madame mwicarane ngaho muri babiri. Mugabo mu challenging. Mugabo se kuduhamagara gusa. Muzo muraturabira nakantu kubera tuba turi kutubinziriza amahera kuri YouTube. None navuye hali ya gigirigiri n'imodoka. Uzoza na madame wawe mwicare ngaho tuganiriza abantu. Nakantu. Ni ikiganiro cyaryoha ayo mahera yakaboneka tuzobiraba ari kuza n'umudamu aganiriza abantu ababyengene yashoboye kubana n'umuntu yanyoye urumogi imyaka 20 kandi ibintu bikamera neza. Naho si sawa. None ubona nakuntu ntagasa. Ubona impuzu y'igitenge which means nkuko wayivuze ati ijipo canke intuzi kanzu yasigaye muhira. Ifite ijipo yayo. None nije ndari kuyambara. Ifite ijipo yayo rero. Ifite mugase je nayambara. Yambara na madame. Nagabana wowe yambara. Oya sije nayambara. Ariko ijipo yayo cyo gituma ntagasa. Mugabo kandi murakoze. Urakoze cyane Rafiki Barnabe. Kuza mugabo muza apana mudu takamara wama ngowe ntufise ngo viewers ngowe ntufise ngo subscribers muza madupostinga mutwerekana hariya mufata agafoto duhuye mudufata agafoto mupostinga kugira tumenyekana pana kudutuka gusa ngo nta viewers ngowe ntuzi kuririmba abantu babamenyesha makuru muja ku ruhande mwemura abamenyesha makuru bwoko je nzoza ndabivuga me. Rafiki turagushimiye cyane, wakoze. Imana iguheza. Peace. Sawa cyane.